Ahantu ariko habiki. Yo numudugu uhiye. Umudugu urahiye Mano umudugu wabaye. Circuit. Ahora no kubera ari amazutu. Yabaye sasi yose ntano ko bari umunyota. Yani mpira ikamanganira kubera umuntu. Urumva nka njoma mpira yose imodoka ikigiti. Niba izaze hana n'umuyaga guma ngaha. Nani mwenye gara ni kuja moto yako. Biga barahatswe nani? Ye baba we. Muri ikoze ubwa mbere nagiye ucoma ukata imipira yose acha gira siriko ku mabate umucyanjo ndoga ho ukubokanya ndiyo ite yaturongo Ya turitse rimwe na rimwe urube yawe Kimana dahas. None umwotsi wari kuva kuri umudugu. sinazeshitse unyene Umwotsi wari kuva kuri umudugu. imodoka yose ntiyaboneka kweli ari ryaburo kandi Ash. marabe yabari ya esase ngaha Hagimana yakiye. no kubera ari yamazutu yari ya esase izimya mu gihe ubona frama ta frama iri wawe bazimya ani mitsani Ash gusa barahatswe kweli. None byatanguye gute? Kandi yatanguye gusesekera hari. oyayi regita uranagaze ngarukiya moto rero tanguye kuzo gari likosa jika fina wakinaji kisha jiretu hata uitoe gia hairudi sasa pale ingesambua gia box inawaka ilikuwa najipiga resi Sameponea kweli. hapo akichomeka yote inawaka pia. Natari. Yes, bakunzi ba Isaac TV mwabibonye rero. Juste yari umuduga rero wafashwe
umuduga wafashwe n'umucano tuvuga ati reka twegere turabe ibibaye turabizi ko turi ku mwanya ariko Imana yakinze no kuri Imana ishimwe cyane urabona ko atacyatari cyahabaye kuko baciye banyaruka cyane abene igihugu bari hafi baca baracomora amatiyo yose atuma essence cyangwa petrol ifatwa umuduga ukaka Imana rero yakinze cyane urabona ko ni imiduga yose yari kugira ingorane Imana ishimwe cyane rero ibyo bijyatuma tubabwira iminsi yose yuko gusuzuma imiduga yanyu tugomba tuyirabisha tukatumerera abaravye ni vyiza abene igihugu urabona ko bari hafi cyane baciye bafasha kugira umuduga umerere neza cyane. Okay, merci beaucoup rero ni exclusivité ibaye ubunyene mu gisagara cya Bujumbura aho umuduga waruwatse umucano udasanzwe ariko Imana yakinze ibarara rya Shanike kuba haje bahabona ni kuri Shanike exactement kuri Shanike niyo umuduga waruwatse abene igihugu ndibaza. Okay, ndibaza nuko rero byari bimeze. Merci beaucoup bane mukurikirana Isaac TV turi ku mwanya, we are on time.